Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Okay. Ngomba dufashanye muri buno buryo. Burya reka mbwira abantu gusenga n'ubuzima. Gusenga ni imibereho. Mbwire n'abantu ngo kujya atamuntu araratoze, kuba atamuntu yabwizwa kwisiga amavuta afise ivumbi ku maguru, niko nisengesho rikwiye ku buzima bwa misi yose. Rero nk'isengesho jewe numva shaka gusenga nisengesho rigufi. Hanyuma nashaka kubutsa abantu kino kintu gikomeye mu gitabo ca Zaburi ya 91 umurongo wa 13 haravuga ngo nta kibi kizokwegera ihema ryawe. Bitagombye kuvuga ko intambara zitazoza, bitagombye kuvuga ko ibi bitazoboneka, ariko kwizera no wizigiye Imana ibi bizoza ariko bizodusiga. Niri sengesho dujya dusenge. Mana data rugira byose mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri Imana. Abantu biriwe umunsi wose imbere yawe, biremerwa bitandukanye. Uno mwanya wo kujya kuruhuka bagiye kuryama. Turasenza Imana kugira ngo umuntu wese umugendere, mpemu yera umufasha mwiza twahawe. Oh haleluya, niwe turiko turahamagara. Uwo mpemu ngo ashoboza abantu gutahura no kumenya. Uwo mpemu ngo ashoboza abantu kuba amahoro. Ukuyuko tuyobogwa na mpemu niko n'ubuzima bwacu butera imbere muri byose. Turatuye ubuntu, turatuye uruzitiro, urinda igihugu, urinda abarundi, urinda ishengero, urinda umugeni wawe Kristo, kuko ari igihe cyo gutegura umugeni wawe. Turasenza Imana ngo utuzitirire, utuzigame, tubone ubuntu bwawe n'ubwiza bwawe. Amahoro n'umunezero n'umutekano bishimira igihugu cacu n'ishengero ry'u Burundi n'isi yose. Tugushimiye kuri Imana mu ruhande rwacu. Iyo dusenga nidusaragara, dusenga nk'abantu kishura nk'umuvyeyi. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ntaba ari twebwe, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.